우리 인구 uri kusora gutya habaye iki nibiki akasi ubuganga ntigasubira ikuzimu kandi biriborekeza ivyo navyo nibiki gashe Ivyo navyo nibiki? habaye iki kumbe kuba mwiza ntibibuza ko umuntu abigihe kubera ikibazo kiri we wambwiye gute cyane ubusi ndiko ndagutahura habaye iki we wabaye niki kibaye ubu nyene muno mwanya tuhura mwibarabara tuvugana ko tuje kubana twavuganye iki wambwiye ko we uri giki none ivyo navyo biri kubiraza gute je n'ubusi mbarira nikiye kibazo cahabaye hanyuma ndagusigurira pana kuzunkwega nk'imene ngaho ibi bintu nibiki vyatanguye umviriza ntavyo gusigura nuwarongoreye inabuka mu kuzimu vyaramenyekanye ubu rero nawe ivyawe vyagiye habona ivyanje ibiki ko wigirisha aberi we ntawuzi aberi ntawuzi yakugize iki sawa umviriza rero tugende neza aberi urazi ko ari umugabo wawe mwahukanye ivyo namaze kubimenya ikintu gisigaye jewe nta byinshi tuvugana urazi ko bwa mbere twagiye kwa muganga gupimisha inda tumaze indwi zibiri tubana umbwira ko wiyungenze tugiye gupimisha inda dusanye maza amezi abiri none nimba utaruvuye kundi mugabo iyo nda yari imaze amezi abiri noneho uhonga imaze atatu iyo nda yacivahe mu ndwi zibiri uri bikira Mariya wewe tubana warayimbonanye gute ivyo ninde yabikubwiye muganga yakubwiye gute ubu nyene niho uri kuraza uzana ivyo bindi bintu je ntazi niyo uri kurabikora dufate ko ari ya projet nateye mu ndwi rero dusigaye twubakira ku mabwire y'abantu ko je tugenda kubakana twaje turi babiri twagiye inama turi babiri byo twafundika byose twari babiri wa wundi muntu aje kuguhindura wewe uri kuraza kuba nkingwe nkuku ibintu ntarinde nakuzigako kubera iki laisse-moi ndabizi ko abagore muri inzoka ntushatse kwicisha bugufi je ngo nkomfirime numve yuko watakosoribo ikintu kihari mvuye kwa Abel umugabo wawe yamaze kumbwira byose ko mwari mubana hama mugapfa ivyo mupfa wewe ukomoka ukagenda rero nanje sinshobora gutunga umugore avuye ku wundi mugabo kuko si transfer y'amahera turiko turahana ikintu kihari ku mahoro menshi ntarirwa ndavuga byinshi kuko numva wabaye ikinani nshaka kunyumva fata inzira ugende isaha nawe mwenye hageze kunyirukana ushire mu barabara sigisabo ni itegeko nta office nja ni wowe umugabo wanje fise ukeneye naho ko ngenda mve muri inonzo ubundi umugore yahukanye ajana n'ivyiwe vyose rero mu gihe uzi neza ko je nawe warambiwe ko mba hano turagenda tujanye nawe ndakuja niyo ngenda apana kuvuga ngo ndagenda njahe kunamaze kuguhitamo amatwi y'impene yumva babuye ubu mwanya nkiriko ndavuga neza nitonze nturambona ndavuga nti mada uragenda cyane ntugenda office nje ko nashitse erega nta nkina mico turimo sama yagwa sawa shakoshi yawe si ntiwavuze ko ushaka kwimukana ivyawe byose fata aka kabido si wakaguze fata turafata mubisubiramwo nande nukuri ndakwinginze mbabara iyo midobanguro waje kumpa bari baratobanze je niyunza ni fata ibi nivyo vyiwawe wazanye ngaha urumva nivyo kura ngaha okay ande twa genda on y va marche okay sawa
ntumbwira ko ntware ibyo afise byose ngo nawe ngenda ndabikora kuragashwa ku mwobo cyane ndakubagira ibisiga cyane ndakubagira ibisiga urabona mugenda mwangara nka gahini nimwe bafite mupfa mwangara nka gahini muza guteza ibibazo abantu jewe shaje suko ugenda urongera abandi wihwarira ngori inkumi naho uri ndangare ururuzi rwa muzazi amabuye yose n'imisenyi ivuye hariya muri rirara camwe nakwereka sawa amahoro abo ngaha niho bari abo ngaho uravuga bari ndondera umugabo wo ngaha umugabo wo ngaha uramuronderera iki wowe urambaza icyo ndondera umugabo wanje wa mugo uri kurarondera umugabo wiwanje jewe ukashuzana amanyama wewe kuva gihe ari umugore wo ngaha muri runo rugo usanze aho nibereye wa mugore we ubwoko buragwira wewe ndakubajije umugabo wanje ari he urarondera umugabo wiwanje jewe sawa uwo narondera namubonye ni ibinyene ubona kuzutera induru hano muhira ugendana ibintu by'ibibido wasaze kuva ryari usigira umusazi urinda ubaze icyo utabona ni giki ngarutse mu rugo rwanje gashiga karakuzanye karanzanye kandi kansubije mu rugo rw'iwanje kurya nagiye atabwo unjanye n'ubu nyene ngarutse utaje kuntora ariko twumvikanye neza ntugikomeye nta kuntu umuntu muzima akomeye yogenda mwibarabara n'imparo n'ububido n'ibintu nkunze kubibona n'abasazi sibyo uribesha ngira ngo ubusazi bwaduze cyane niyo mpamvu yumvire kugaruka ngaha muhira uribesha kuva tubona warigeze ubona je nsara kandi nubwo tutari turi kumwe sinigeze sara kuba rero ngarutse iwanje ntabwo bisigura ngo ndasara cyangwa ngo ibiki byabaye wumve ngo umugore aragarutse mu rugo rw'iwiwe kandi mu gihe agarutse mu rugo rwiwiwe ntawe umutangira kuko n'igihe nagenda ntiwantangiriye n'uyu munsi ntuntangira okay ndakubwira wagiye atawukurungitse niwe wijanye sivyo nimba ari ibintu rero wagiye gufundikanya hariya canke sinzi ivyo ari byo ngo uragarutse ngaha kizire waragiye ariko mana amenya aragutungara yawe ngo gute nabikubwiye kurya nijanye niko nubu nigarukanye kandi ntiwantangiriye mu kugenda n'uyu munsi ntangira mu kugaruka kuko nji wanje ubu ririmo abandi bantu ntavyo kuzana akajagari ngaho iwanje nta n'impamvu yo kuguma duterana amajambo ikibazo kiri he ni nji wanje wamugongo ndakura sinji wanje nji wanje we umusazi nji wanje Ebaga ba mama. Nanje ndabona ivyo nakurikiye ntavyo nzoroha. Ubu rero tubaye abagore batatu. Yewe sirazi kuvyara ibirogorye. Naragenze jewe ndabona. Bakora imizi. Bisaba mareze. Meze neza. Nawe abantu iyo mumaze kuba bakiriso muca mushaka kuba intungane mugenda mworoshye. Mareze uratanga ibintu vyawe ari wewe. Usa na Yesu, haleluya. Urakoze. Mareze. Wewe ndafise ikibazo. Ndafise ikibazo. Bazi yuko wewe imere nk'umuntu yasaze. Nihandi umuntu yafise ikibazo atabura waganyira. Abarondera umuntu wese yoganyira basukira mva ruhutse. Iyo ufise ibibazo bitura mwarimu nawe akakwishira ibibazo bivanye n'uko yakwigishije. Mareze. Singene brag fise ikibazo. Mareze.
mvuye kwa pasiteri aje nataye umutwe. Ni uri kurarondera none? Urasanga ivyo bintu vyawe. Oya. Ibintu ndiko ndabubwira birisiriye. Kina nzi uri kurondera umutwe kandi ndawubona ngana nagira ndawukurangira aho uri. Nimba wawutaye n'uyu uriko. Gatete. Ngwane yawe ntiyumva. Nakubwiye ko mfise ikibazo kandi ko ndakubwira ibintu bisiriye. Ni ikibazo gitandukanye no guta umutwe ni icyaha. Ndiza basi. Marezo mvuye kwa pasiteri. Wiwe. Mu kwezi kuza nari mfise ubugeni. Ego sinzi ko ari bwo vyumve. Reka nagenda nimaze igihe ntari ino ntuzi ko tutari bwabonane kandi namaze igihe ntari ino ariko muri no mistake mu karere nimvuga ko nzoza kukuraba bikancanga ariko ubugeni bwo namaze kumva ko buhari urumva urantumiye muri make. Yavuga ko ndagutumiye. Urumva pasiteri yo turaganishije mu kwezi kuza. Ubushize yarampaye rendezvous arampisanga yuko akeneye kutuganira. Ego. Umukunzi wanje. Hama sinokubwira ibintu vyagoranye ni birebire. Kasiri. Hama ntitwagenda kumwitaba. Rero yambwiye yuko ngo twakoze amakosa yafatira ingingo yuko ubugeni bwacu atakibwezagiye. Nimucikize. Ndamuciki. Kintu uzi ko ndumukiriso. Ntuzi ko nticwe mu rushengero. Twe turakijijwe. Nta bintu vyo kukwega. Gusegerezwa kugira ubukwe nkabana n'umuntu Imana yaduhezagiye. None invitation zarasohotse ho. Invitation zarasohotse. Ubukwe gusiba kiragoye. Umva. Je ndashobora kugufasha. Ndashobora kumfasha. None nk'ubu uronse umupasiteri umukozi w'Imana yasidwa amavuta ya Elayo. Amavuta ava muri Yerusalemu hariya Misiri. Akaguhezagirira ubugeni bwawe. Nibwo nimwobana. Marezo. Umukozi w'Imana. Ukuri apana abakozi w'Imana b'amanyanga. Urazi yuko ari abakozi w'Imana b'amanyanga. Naho tobujya muga akaba umukozi w'Imana nyawe. Cyaka ubugeni bwanje busiba. Je no kwimaka mezagira. Sawa, icyo ndakigufashije kirarangiye. Jewe muri miliye zose ndafise abagenzi. Mfise umukozi w'Imana w'inkora mutima. Niyo ngize ikibazo tubigasaba ko duhamagara Imana niwe nitubura. Marezo. Mfise ikibazo nayo kubariye. Ntumpende. Ndakubwiye uwo mukozi w'Imana yaragiye imaka hamwe hagenda bamizirima. Yarashikayo yahezagiye ubugeni bwa Muhammad. None wibaza ko ari undi mukozi w'Imana woronka hehe. Nimba reje umaze kumva ko nzinanye nawe. Tekana kiraheze. Gusa uzomuha moyambiri ngo ati moyambira ntanzogano. Uzomuha amafaranga makeya nk'umuntu nyene uraje kutahora usengeri wiwe. Hama nanje ndabukuntu ngenza ko je sinshobora kwinjira mu idiri nki kuko umva ikintu cyose wanje kizara amahera. Aguhezagire umugore ushire mu nzu rega Imana iri kwa Desire n'Imana iri kwa Korode nimwe. Okay. Amarezo kareke ivyo bijama vyinshi ndasi. Umva. Je rero kugira je numve ntekanye. Umukozi w'Imana. Shaka ugenda umunyereke ntabari bw'abakozi b'Imana bamwe biyorobeka bataribo. Tibiyorobeka. No ikintu umukozi w'Imana w'inzobe. Ndakurondera w'inzobe cyenda kurondera wirabura. Nta w'inzobe nta wirabura. Siwe nkeneye kugenda kumuze nawe. Umukozi w'Imana tuganira ndabe koko kari umukozi w'Imana. Abiyo wakitugende. Harige dushaka gusanga atari muhira ariko tumusanzeho chance yawe. Tumubuze nzomukuzanira n'umuhiri wawe muvugana. Ngo tugenda tumurande. Ubwo nibusiba. Nimba muzoge uko nibushobora gusiba uko nyene genze nanye n'umukozi w'Imana. Sawa tugende. Ndakubwira. Urakunda kuzanya hano inyegeje inyuma gira tuvugane. Wewe urazi vyabaye. Urazi ko wataye urugo ukagenda ukana ukansiga jenyene. Mu nyuma nkaraba kwibana jenyene mwino nzu ntibikunda kubona bizumugore je umugabo nka jewe. Umunyacyubahira atinyitse muri karitsiye. Kandi urazi ko abagore benshi babankunda. Sinari kuguma ndi jenyene. Rero naciye nkora uko jewe nshoboye nakoze uko nshoboye nk'umuntu w'umugabo nzana undi mugore. Si sawa umusanze ngaha. Ngize gutya mbona nawe uragarutse ngaho. Ndakubuza biranka uruhukira mu nzu ugarutsi wawe. Sava waraje. Ariko biravye. Urabona mubana mwino nzu bigakunda. Abarundi baca umugani ngo inkuba zibiri ntizisangire igico. Ni nkuko n'abagore babiri badasangira umugabo umwe mu nzu imwe. Iyo mico mu Kirundi ntibaho. Reko bwize nashaka nkwisabira ikintu. Unkundire
ukinjure je ndagufashe ndakurihira inzu ndaguhe buri kintu cose n'umukozi ndaguhe mugabo aha hantu ntivyokunda ko muhaba muri abagore barenga umwe ndabizi hoga umuntu je nico kintu nashaka kwisabira. Okay, wahejeje. Yego je nibyo nashaka kusaba kandi umva ko ari ibintu byumvikana kuko nawe uravyumva. Urabona ivyo bintu kurambarira. Urabona iki kimwe nta na kimwe ndikumva muri ivyo. Ikintu nokubwira ndanakugira n'inama nk'umugabo wanje nkunda. Aho uri kuravuga ngo jewe umugore wawe mukuru nagarutse mu rugo rw'uwanje ngo sohoke nkinjure ico ntikibaho n'umusi n'umwe ivyo unapfura no mu mutwe ko bitazongera kandi gusubira kandi kuba unyumve kandi unyumvirize ndagusubiriyemo jewe na Jenje uranabizi noneho ko mfise n'inda yawe hano umwana wawe aragukeneye nagarukanye kwasi sivyo mbo warangitse ngo ngende ivyo ndavyumva kuba ufise inda ndavyumva kandi birumvikana ko twarabanye sivyo ariko rero umenye ko ari we wijenteje nakurungitse kandi se nikuguma jenyene hame ikindi nakwemereye je nzokotesha inzu ndagushiremwo wibemwo ngwe n'umukozi naje unkeneye nzoza basi nimba ari ivyo ukeneye jewe mugabo ngaha ntibikunda ngaha turabana gute ndatunga abagore bangahe mwino nzu bikunde kandi nujya nawe sindi bumwirukane no kuvuga ngo uri umugore mukuru uri mukuru ko niwe wiyatse ubwo bukuru kuko wagiye hace hazo yundi ujya rero yaje niwe mukuru kuko yaje kubaka gwakunaniye umviriza mugabo mwiza ico nakubwiye ico uri kuriyumvira ko cyoshoboka kuri jewe ntivyo kunda ahubwo iyo nzu uri kurava ko jewe wampangira ipangira urya moto jewe nguma mu rugo rwanje hama vyo kuvuga ngo uzozuraza kundaba uko wiyumvira ko uzoza kundaba jewe uzoza uja kuraba uyo wundi ubundi bwo nagarutse sinzosura kandi gusubira inyuma wumve ngo jewe uzi wa kera sinkiriwe ubu nje nduwundi muntu musha none hura nabibona namba rico no banarabanyemwo na wewe kitari ciza kiragihe biga vyararenganye ubu nje nduwundi kuva hasi gushika hejuru n'indani muri jewe injenje kubaka urugo rwanje rukomere rutsimbatare tuze tuvyare abana benshi turonka abuzukuru n'abuzukuruza je na wewe aha nagarutse rero utuze ico uri kuravuga sinumva igituma utantahura ko vyari ibintu vyoroshe vyari ibintu vyumvikana kuko ujya kumurungika cyo ndabihera hehe kuko we waje kandi ari mu rugo ameze neza atakibazo ari karanteza sivyo none nuca ndabihera he ngura bihera he nturi umugabo nivyakunanira namba nivyakunanira nk'umugabo mu rugo uzobindekere nzokwereka reka turi kuvuga cyane batanatwumva turabandanya tuzana tubivuga ko ndazi uzontaho sawa tugenda ariko nivyakunanira je nzobigufasha sawa reka tureke genda Wow, aha ni sawa. Ikijanye n'umwambaro wagikomplese neza. Ubusa n'umupasiteri. Mvugira amen. Amen. Nakajwi nagaye. Igikoze cy'Imana. Gusa rero urushengero ni sawa. Urabona hari ku muryango na hariya hirya umuryango n'amadirishya. Nubwo wawe kuziga twihitije gusa kugira dukorere nk'umunti. Ahubwo ikibazo iyumvira umuntu azodutiza urushengero kugira ubahezagire. Umuntu adutiza urushengero biragoye mugabo. Nadutiza urushengero. Wera umuntu yodutiza urushengero gusa bahagarare hajya hamubahezagire. Damase cyane mu byara. Aha, ura. Utano kumubwira ati wewe amashikanwa tuzoca uwo munsi tuzoyagaburamwo kabiri. Pasu kwa pasu. Hama abazoja guharura amashikanwa azoshaba wewe n'ubundi wo mu rushengero kwa Damase. None Damase niyo gutiza abakiriso. Aha. Ababwira ko umukozi w'Imana mushasha yaje. Aho rero nimba Damasana zo gutiza abakiriso. Nuko kujya muri urwo rushengero rwiwiwe bo bagahagarara hajya tugatumira abakiriso bakaza bagasenga ubundi bagahezakira. Vyase tuzokora mu mahera duhaye. Turondera ijya mpimbira usanga yicaye kwibarabara tuyicumita amacupa y'urwagwa. Ibyo gusoma handi Yesu ahindura amazi mu mvinyo. Uzosoma aho Yesu ahindura amazi mu mvinyo. Siho ibijyanye n'ubugeni so ibijyanye na Maria. Dushe tubabwira ati burya hari ubugeni bugomba bube harya.
ni sawa Yesu ashimwe. shimye Yesu amen ubona ko jewe ntayaga amasigara cicara nyaga ibintu bizima umukozi w'Imana mwenyewe ngo uyu ngaha ubona ni umukozi w'Imana ameze neza uyu mukozi w'Imana nakubwiye ko yahezegiye ubugeni bwande bwa Muhammad ubu rero ibintu byose biri bwa Muhammad Muhammad umwe Marezo ureka kuruguta. marezo Muhammad ni mu marezo mizima. urazi ko je nakubwiye ikibazo ufise rero kuko umuzana ibintu vyiwawe ibi vya Muhammad ni biki urumva Muhammad yararabye kugirira ubugeni mu musigiti aza kubugirira kuri uyu Mutama. Uyu Marezo sinzi ko yoba ari umugenzi wa canka n'umubanyi wawe. Frema muze murampanura arabakizwe. Haki umengo ntafatika. Hari ikintu abuze arabuze ijambo muri we. hari ikintu mbuze gusa Arabura ijambo umengo ntagira mwemugera muri we. Muze muramumbera hafi basha. Je vyarase. Uya kubera agakiza ndagasiga muhira niyo mpamvu gusa ikintu gihari muta we wamaze kumubona muyagere ibintu bya mariage kugira ubugeni bugende neza ibintu bive mu nzira je namaze gukora igikorwa ntumye Mutama yarambwiye ko ufise ikibazo vyagenze gute mukozi w'Imana je nkuko yabikubariye je ndafise ikibazo je mfise ubugeni mu kwezi kuza ariko ushinga nawe nsengeramo pasiteri yanse kumpezagira yarase kuzompezagira yaramubrotse kuri WhatsApp banzurindi urumva nagakosa katowe kabaye ariko afata ingo atompezagira woba waracikije oya je ndi umwana mu rushengero pasiteri imbere none vyagenze gute iryo kosa wakoze gushikaho ubugeni habura ukwezi kumwe baguhagarika nirihe biravye neza ikosa nijanywe n'igihano yampaye gusa jewe urubanza rwari rwegereje nari namaze gutumira abagenzi n'inshuti mbona yuko mariage yanje itosiba niyo mpamvu Marezo yambwiye yuko yompoza n'umukozi w'Imana akaba ari wampezagira kuko ubugeni bwanje n'ukuri sishaka ko busiba kandi sishaka gucikiza je ndi umuntu akijijwe mwanya wa Daudi mwana wa Aburahamu mwana wa Isaka mwana wa Bedenego mwana wa Benezeri mwana wa Desire wewe ntugire ikibazo abapasiteri nkabo Desire wikuravuga ibintu vya Desire Desire Imana yaguma wumviriza uyu Desire n'umweranda yapfuye azira ivyo abantu bakora mariage abantu bamwiranda wo muri Afrika yari umwiranda muri Afrika uyu yarize amashuri ya Bibiliya babuturure hama ubugeni bwawe buzoba kuko abapasiteri nka ndabazi uzawumva ngo ntibaje mu bikorwa ngo ntiwitavye ibi ugashusanga ubugeni bwawe bakaritse bajya n'abapasiteri b'abayuda rero twebwe nk'abakozi b'Imana twasize amavuta tuzi iki jambo rivuga tuzi ico Imana yakoze ku bantu bubakana ubugeni bwawe jewe pasiteri Mayeri nzobohezagira amina vugirana hama sori murantunga sinabinjije indani kuko aho bariko barakora muri biro bariko barahakora aha naho urabona bariko barakora nyene basigishwagara kandi urufunguruzo mu protocole yarutwaye gusa urushengero siho nsanzwe nkoranishiriza amakoraniro ngaha uru rugo ndiko ndubakisha ngaha jugu wanje ruri ngaho uru n'urushengero rugira gatandatu amaze kugura amashengero 6 hamwe n'imisigiti 8 n'ububare bune Marezo bika kurogota ku Mana ububona iki kibazo cy'umuntu cyo gufyirako aho ngatububare ninuje n'ibyumba by'amasengesho 4 reka tugende ku ngingo wewe ukeneye mariage cyane gose nkeneye mariage nkeneye guhezagira ubugeni bwanje umukobwa uzoshingira ngo arawe uramufise ari pre ari tayari mukozi w'Imana jewe hamwe n'uwo tuzokubaka turakijijwe ukora vyumva twe turi ready nako gaciyemwo konyene hano ubugeni bwacu ikibazo bwa office okay ikintu iki hari ngaha twebwe nta mananiza tugusaba urabona tuguma mu nyubako z'amashengero kugira ngo abantu bagume bakira imitima kubera ubu abantu bose baradundushiwe n'ivyaha rero wewe ico tugusaba tuguha fagitire gatoyo uriha kugira ngo uterere mu bikorwa by'ishengero urabona tuguma twubaka nko kugura amabati izinzugi kugira abasuma ntibaje kubi bitambara hari gihe duhora usanga bivye bitambara bakijana ko bimanika mu kabare kugura intebe nyene utuntu henutwo nitwo ushobora guterera kugira ngo nawe ugire icyo uterereye
ishengero erega naraguciriye mu ijambo umukozi w'Imana ijambo ry'Imana rivuga riti tanga kuko nawe uzohabwa unezerewe kandi ku Mana ntushobora gutanga ibintu bitoya biciriritse ushobora gutanga guhera ku miliyoni kuduga mareze ivyerekana navyo hama wewe nca ndaguha agafagitire kuri ivyo ndakubwiye hari ingorane biguteye umukozi w'Imana ikibazo mfise nuko nohezaga ubugeni bwanje wewe wanashima ni wabona wabona navyo gushikanira Imana gutanga icicumi n'ubundi naho ndagitanga ico nta kibazo we ni washaka ku bugeni bw'iwawe turashobora no gutumira abamarayika uyunye kubera avugana nabo benshi urashaka kumwandikira kuri WhatsApp Gabriel akaza akifatanya nawe ku bugeni bwawe akashugurika ugera kunda kwitabira imanza wowe rero ngomba ndaguha agafagitire ariko inimero za limikashi uzosha tuvugana ukuntu uturungika kuri limikashi ako gatererana hama ikindi naco ubukwe bwegereje uzoce uzana umugeni wawe kugira mbaze ndabarabe ndabaha inyigisho ndabaha impanuro hama ugendure mu mutima nta kibazo iyi nimero ziriho umukozi w'Imana kumpaye nimero na limikashi ivyiza nanje ngiye kuraba ikintu ushikanira Imana hama ukuri numva nezerewe cyane ko ndose umuntu azompezagira ubugeni kubera jewe ndakijijwe sindi muri babandi bavuga bati ko vyasirika mbwege je nkeneye gutwara umuntu je nkeneye kugira ubukwe muri mw'Imana kuko nanje ndi umwana w'Imana yego nta kibazo reka ndabona abakozi bagomba baze gukora mareze kadushe tugenda kuko amasaha yo gukora arageze mutama we nta ngorane uzashituronde kaje mbandanye naringiye hama ndakuraba we turasubira ndakuraba kabisa ariko ntuze ibijya bintu byo kunywa inzoga oya ndakuza wanyoye inzoga yazo kudahuza nza kuza nkomeye ndagijoje kugira ntuzi kumoteka umviriza uza gute utafise bibiriya nk'umuntu ubona ko wari umara amazi katse bebe ni urushengero ng'abajya barahaje